murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Gakimara gani yapfa. Gakima muhuriye he wewe? Je narinzi neza ko barengera aribo bahimu gusa. None sade no maseri ko barimo. Ago. Mukaba ivyo uri kuravuga nibiki? None habaye iki? Gakima kansora nk'imbwa ciwe. Abura kunshimira mu kuma igiti gikomeye ajya kwitsi. Ruda tugende bukebuke. None Gakima gushimira kubera canke aguha igiti gute? Vyahavuye bigenda gute? Basha. Natomboye kabisa. Imbuto zanje zibiri nta na kimwe cabotse. Natomboye kweri. Ibi ndazi bizokwira nta n'ibindi nzokenera no kugura. Hebasha wa kweri. Gaso. Ubu wenda wenye gituma utakiboneka. Uyu mwanya wirigana muri iyi minsi ntibigikunda mugabo. Akazi karubuze. Hewe ariko rero nikakwice wenyene je rudagara ndi ngaha. Ivyo birira nije nzobitera nta wundi. Hewe sharudagara urantwe. Wenda kaguhe. Hama nani cyankuriki. Reka. Aha nta nkuru irimwo muta. Ndakeneye akazi. Aho ngo namose nta kigenda. Kandi washimitse. Muga rero ruda. Burya nta kazi mfise kweri. None gakaso. Aho ushaka kuvuga ko atamukozi uzokenera gufasha gutera ivyo biraya. Oya naramaze gupatana n'abazobitera wa. Burya hije aho bukera bazozindukira nga. Mugatondo ka kare bazoba bashitse. Yo none gabasha nkumbaye wande. Je ntarusa kazi ndarigiye kunyica n'ukuri. Oya nawe rutaka. N'ukuri? Wewe wicwa n'inzara? Jewe. Ushobora kubukiye mugabe ibyo kwicwa n'inzara. Baza ko bitarimo. Reka cha ntavyo gumenya. Erega bigi jamu burapfunzwe. None afundusha wicwa n'inzara? Erega gasore. Nari mbeshejweho na bigi. Burya ni watanga rasiyo. Basha. Aho numva bitoroshe. Ndatose ndatikiye si ibintu. Basigaso. Ntandi hantu ushaka kurimisha ngumakazi. Ruda. Urazi we ko havyo no kuza gukora utanambwiye. Oya ni wo birabira. Basha naramaze kurondera abandi dukorana. Nta fase narabahaye mu. Naramaze guhera kweri. Nimba wandika yeme. Basha. Aho cute ku mutwe muhungu. Mutwe. Urondera handi ukura kanoti. Naye handiho. Basha aho urahagwa. None sico gituma nari nje kukuraba kugira ngo urabe uko wongira. Irika kaza kari kukoze cyane gakora. Akazi ko kurima kanje gashaka wari waragashibuye. Oya ni wo usinzi ninge na wiyumviriye kugaruka. Urumva nabona biga umenga tuzokwamana. Sinabona igituma no kwirikwa ndaca mu byo kurima. Aho gurarinda rudaga. Wo kwicara uri umuntu w'umugabo ngo bakugaburire kweri. Wowe umva ivyo bintu bibaho. Urumva gaso. Reka cyakontrira. Umviriza cyane rudaga ndaguha imitwe. Yego, washa ubu bukoze cyane. Wenda kwemera. Umviriza. We fata rya tongo rya uririme. Kandi urazi ko rimera. Ntuzobura ivyo urya. Yo, ariko gashaka. Guhanura. Ivyo norimo ubu. Umva vyoheza bikera nkiriho. Wese nakubwiye ko ntagira nimeya ku mufuko. Oya uraba kubigira mu kurindira ko vyera. Nubigira gute ko namaze gufyetana bwa buhene bwose ubu hasigaye akagati gusa. Wenda gowe basha. Gaso. Aho rero. Ashaka yumva bitoroshe. Ngivyoroshe mu. Cyabujya simbona nico no gufasha kweri. Oui muti. Ndino muri saro muti ugura ni ugana n'urufunguruzo. Mani muri. Fresh man. Kwa kutambwiye. Cyera kundi ukazi ndakubura. Wapi ndakomeye man. Nari kutaje ukazi kandi ukomeye. Umvitse ko mamuhira nyene. Ebana. Nabuze nguvu zo gutonda kabisa. Nahubwo sorry man ahubwo navyibagiye kugufana kweri. Igo, wese yomba ko takazi ushaka wewe. Igo. Muti. Sava. Hawo nyagwaye navyo wamenye. Nukuri nakubesha muti. Nukuri sanovapa. Nukuri sigaye numva atamutima ngifise wo gutonda ku kazi. Oya reka nisharo ngire neza ewe. Ushaka kumaganye? Nukuri muti wopfumuguma muhira hako nukuruja gukora nka bijya dukora. Igo, ndagusabye uvuga imvugo ntahura basi. None wewe hajye kwera ubona ko kuri cukura tuba turi mu biki. Urababaye iki? Aho gomba uvuge ko ivyabaye kwa mami kwera tavyo wamenye. Babaje babateranye bitaje. None. Kandi ngo nakanye yarakomeretse wa. Ukomereka gusa. None we ijya bagari we wumvise yavuye kuki? Sha narumvise ngo ni ibintu byuko umwe bamuhoye ivyo yavugiye kuri Cukura TV. Urase baza ko ari ivyo
naco babeshemwo hajya honyene kuva bibamuti je ndaryama mu mutwe akaguma hazunguruka amakuru yose aturira dukura Igo reka kuvyegereza umutima mama reka muti nukuri nivyo ukunda nawe uyumviye jico namye ntinya nukuri ko gishika caraye kibaye moi je savais qu'un jour aba banyerusange bizohera barondeye kwihora reka mubivuga nkajya ngo nubuyu waye sasa ujama ariko mutinda kubaza wewe ubuzima wabayemwo mu buhungiro warabwibagiye kwe Igo hari ibintu goye kwibagira urabona uko kuntu ico gikomere cyo guhunga kitarakira ndiko nabandi banyerusange benshi batarakira ibikomere batewe n'injyane zo muri kahise kabisa reka kuri Cukura TV nawe aho gutanga amakuru basafasha gukiza ivyo bikomere nta kindi dukora atari kuzura kaboze gusa none Igor tugire gute reka tugizo kubaho uya nukuri muti nukuri en principe mumenyesha amakuru arazimya ntaturira nawe mana yanje yo bimumeje kwandika gaimwe bigiye yo ntumbwire ko nta vyaroje siraye mana yanje iyi mashini sinzi ingene je tugiye kubana nayo peka yemwe bimeze gute mwaramutse kantavye sute mwaramutse mabagore ngiye siyemeza ko nashaka nyama ego karibu ndakwakire nta kibazo turabe ndabona wazanye turi wasakiro irigize nize namanzana imisi yose kiretse nyene gusa byagora ndabona no kuri vyifashe neza kabisa reka mpeze ibintu ariko ndagira ce ndavyinjiza mu mashini ego nta kibazo ndarindiriye ko bidateba nuko mbona nyene imashini iguma ingora wa muntu yitondera iyo ndazi ko nta bwenge kurusha nawe gusa nyene yari imashini ishaje hari igihora kwera imbere mwigire aho mbona hari kirishasha gusa ivyo iri kwirangirira ntavyo ntahura yijengajenge hari igihe zisaza rika yemwe nayo yasaze mbona ivyo nari ninjije vyose ntabona iyo biri vyagiye iyo facture mpora mbona Alice ayikorera muri fiche yayo ndi nyene nubundi nimba vyakunze ngira mwoca musohorera aga facture ntwara urazi none iyi mashini ndabona ko ifise ikibazo kugira ntiwigwe wicaye wo kwigira ntaco ndavyandika hanyuma ndavyandika ahantu wo kwigira ntaco ndavyandika ahantu mwarahinduye procedure oya nta na kimwe gasha mudaciye musohora iyo facture yo mu mashini aho nogaruka mwari conje kubaza urafise ubwoba urabona reka ndakwandikiye n'ikaramu agapapuro kemeza ko wabizanye sivyo none mashini iranse gose ndeka ntubibona umviriza basi niba taco vyica mama nkagufasha ndagukoresha bimwe ndagukoresha akazi kiwanje yamara oya nukuri nane kimwe gufashanya nukuri ama operation yo muri Excel jewe ndakuyakorera ntumbwire yo merci beaucoup aho usanga urafashije bigaca bikunda ibi binini birabisha ariko ndashobora kuba nanka imiti gamana odi kwa kanyenyeri sori ninjiye ntadodoye kaje nuko mbonye huguruye nta na kimwe gipe karibu shika usanze burya nariko ndafata vya binini bantekerera ego shakanye gusa nanikiye kurabi ndabingene umeze Merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment numva biriko biraza. Iri joro ryo vraiment naryamye ndasinzira mpakabuci. Imana ishimwe. Ngira mugo wari wafashe nayo antidure? Ego antidure zozo no mundazifata. Ariko ni nka rimwe canke kabiri ku munsi. Aho ndumva biriko biraza. Irega bugiye uri wabaye cyane kanye. Reka gipe ha. Burya ahubwo iyo utanyarukana kwa muganga hoho wumva mbarizwa mu yindi si oya reka kuvuga ibyo kanye reka burya ingene uri kurapfa nakubesha harakeze igihe nanje ngira ubwoba Imana ni nziza aho nagipe nukuri Imana ni nziza mwe na Dr Gikano nukuri je vous dois la vie Gikano yigiye muganga bikwiriye nukuri yarirutse mpaka stop ya maraso sha ninakira ndoraba vraiment nje kumushimira gusa jewe nubu taciyumviye ivyafashe barya abahungu bikandenga c'est très grave bucya
barasimbirane ko mengana ibikoko. Oya reka ibikoko vy'ubu ntibikigwana nka kurya. Narumye. Cese nshobora gutahura ingene abanyarusangi batigera bigira kuri kahise ngo babone ko violence atayishika n'umuntu. Ico nico kibazo gihari rero burya. Hego. Intambara atari ico yica. Nta kintu na kimwe kiza. Ubwo basiho baribuka bakanicuza basi. Sivyo nyene. Hajya babona hari ico bungutse. Vyahehe. Hari ikindi bafasha atari gukomeretsanya ku mibiri no ku mitima gusa. Basha no kurura bituye nta nikindi. Ubibaza kwake muri ibibazo vyo wacishije mu kugwana ntazi vyabakwezi. Asha abari kuyurira inzigo n'ishari mu bantu gusa. Ahubwo iyo terme niyo vraiment ni korora nyene. Niko novyite ninde vyite gute. Hatari. Uzi ni wewe shawagira uhasiga ubuzima. Ibazewe n'ukuri ibintu bikaguhitana utari no muri ivyo utazi n'ingene vyatanguka zona bigusanza huri. Man. Iyo ugira icuba sinzi ko nabayeho. En fait nshatse kuvuga nyene genre byari ko biba bake. Ngo yari kugira iki mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Condo na mugenzi we ntibemeranya n'inyifato y'umurongozi mushasha wa izine mbega kuri mwebwe umurongozi wa izine yabwirizwa kumera gute intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Emery iranezereza batazira Baume Puissant avuka mu Rutana muri commune Mpinga Kayove ariko ubu akaba twumviriza mu gisagara ca Bujumbura kumutakura kujya 0 yagize ati Condo na mugenzi we ntibarira busema atwo kwindongonzi ya izine niriko yitwara neza na cyane mu gutunganiriza abarongoye ati kubganje rere nogira ati umurongozi yarakwiye gutwarira ineza ya bose ataravye ibintu biriya canke ka mwana wa mama agatumbereza ingingo akurikije ica amategeko avuga agatunganiriza bose gutyo izini gaheza igatera imbere ati mu gihe bitagenze uko izini zosambuka vyihuse batangure gucanamwo ati umurongozi wa izine yarakwiye kumviriza abo bikorana bagaheza bakaja inama nakaribigiye inama bigira imana Irakoze Theogene nabo batazira dogo ava mu ntara ya Buhumuza muri commune utaganzwa ku musozi wa Kivuga yagize ati nisunzi kiyago cacondo na mugenzi we ati nuko utwara izine ategerezwa kuba umuntu afise intumbero rusangi yubahiriza amategeko ati kandi yubaha abamushinze iryo banga ati kuko ntiyitoye ati ntakwiye kwiyita umwami ngo yitware uko yishakiye atagira ico yisunga canke ngo arondere inyungu ziwe gusa igikorwa ciwe no gushira imbere iterambere rya izine neza abanyamitahe hamwe n'ijyabakozi bose ati iyo umuntu yitwara wenyene atagira ico yisunga usanga ivyo akora bitaramba ati kandi bikono ivyo yarashinzwe ati utwara neza arumviriza akagisha inama agashira imbere inzego zikora neza kandi zubahirije amategeko ati kuko nibwo butware n'ubutwari bw'umurongozi Berahino Maurice aba muri commune ya Muyinga yagize ati umurongozi wa izine ati nuumenya kandi agategera ko izine ari shira hamwe y'abantu benshi atari tongo giwa ganzu kashaka ati nuwibuka ko kugira shike no kubwo burongozi yarinze gutogwa nabanyene izine ati rero niko mugenzi wa Condo ntibahuza neza kuri uwo murongozi mushasha mugabo ntawogira uko gakimagize ngo cahe bakazi ati kuko bajyanyene bafise uburambe mu bikorwa vya izine bazoja baragorora bukebuke gakima arashobora guhinduka niyabona ko atovyishoboza akabona ko abo yagenye mu mabanga atagishije inama abo basangiye akazi ko ataco bariko baramufasha ati mu bisanzwe umurongozi mwiza ntiyugara ahakorera ati kuko nibiro by'abanyagihugu bose ati none gakima akenera ko bamusaba rendez-vous ndetse nabo bakorana ati noteri intege Condo ati kuko guma yerekana ubushinga ntahe bwiwe hanyuma baca umugani ngo umutware mubi aragutwara akagushikiriza mwiza ati manuro nohereza ko ati nuko wari we wese ajejwe amabanga yo guserukira abandi iyo menya ko aho ari hari benshi bohaja mugabo ari kibazo cuko hatoba impehesa ati umurongozi mwiza n'ubutwara neza kandi agatwarira bose Undi munyanya yatwandikiye ni Alexis nkuru nziza ava muri commune Mugere muri quartier ya Gisyo ako no musaka twumviriza i Dubai yagize ati umurongozi wa izine yoba sahwanya ati numwe arongora kuneza ya bose atavangura akaba umuntu anywanisha umuntu akwirikiza amategeko w'inama nziza ati si wa muntu atwaza umukazo agashira imbere ngimba ati umurongozi wa izine yoba wa muntu ashira imbere ihumure mbere agashaka iterambere rya bose ati gakima kubganje n'abameze nkawe niba
atabereye kuja imbere y'abandi ati kuko uwo wese aja mu burongozi kugira yuzuze umufuko wiwe nta terambere aheza ngo ashikane ku bantu ati izine canke ishirahamwe rifise abantu nk'abo risubira inyuma nk'ibirenge ati mbere gafutana gushikaho ifutangana atabarigize bagasubira mu njyane kubw'imitahe yabo ati ivyo biragaragara mu bihugu no mu kibano iyo umurongozi asumira inda yiwe canke yakagwi kanaka nta terambere rihataha. Jean-Claude Mvuyekure ava mu ntara ya Gitega muri commune Gishubi ku mutumba wa Bukoro yagize ati nivyo kuba Condo na mugenzi we batemeranya ivy'umurongozi wa izine birumvikana ati kuko mu vy'ukuri umurongozi si we wenyine akwiye gufata ingingo ati kuko imisi yose ntiyama yiyumvira ibigororotse ati nico gituma iyo agomba gufata ingingo abanza akabaza abandi nabo bagatanga iciyumviro ati kuba rero Condo na mugenzi we batemeranya ivya izine birumvikana ati ntushobora kuba uri indongozi hama ngufate ingingo ntuhanuza abandi ati kuko iyo uyifashe wenyene ati ushobora gusanga ugumoye abantu ati canke ugateza umutekano muke ati gutyo bivanye nawe n'ivyo wakoze atari vyiza bikagaruka bikamuzanira ingaruka mbi imbere re n'ubutungane bukagukurikirana ati gufata ingingo rero si vyumwe ni vy'umujera n'ababa bagize komite hama bagashikiriza abo barongoye bahurije ko ati gutyo bagatwarira bose atawanja wangura ati kandi mutware mwiza numviriza ivyimviro vya bose mukabikorera ko mu gihe ari vyiza maze ukaba umutware ahumuriza bose. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Basogomba Dieudonné ava ku mutumba wa Munanira muri zone ya Kivyuka muri commune Bubanza mu ntara ya Bujumbura yagize ati kubganje umurongozi wa izine yabwirizwa kugira zinyifato ati kugira ngo atware neza yubake ubumwe mu banyarusange kandi ateze imbere abakozi na izine bw'ubwayo atubwa mbere ategerezwa kubahiriza bose no kutarobanura ati umurongozi mwiza ntarobanura ku moko igitsina mpinga yanje aho umuntu akomoka canke ico yize ati bose abafata kumwe atubwa kabiri no kuganira no kumviriza abakozi ati umurongozi mwiza yumviriza ibibazo by'abarongoye akanabaha umwanya wo gutanga ivyiyumviro atubwa gatatu no kugira ubushishozi mu gufata ingingo ati umurongozi mwiza niyihutira gufata ingingo zitari ku nyungu za bose atarabanza gutahura neza no gutahuza ku ngingo agira afate ati mu kurangiza umurongozi wa izine canke w'ikindi kintu cose akwiye kumenya ko izine canke aho handi hantu hose ari umurongozi ari ahantu abantu batandukanye bahurira ati bivuze ko umurongozi agomba kuba umuntu ahuza abandi atari uwo kubasambura canke warabe nkunzi. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gukusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwaya tubasomera akabazo ku gice muheje gukurikira. Akabazo nakagakurikira muhejeje kumviriza ikiyago ca Igor na muti mbega n'uruhe ruhara rw'umumenyesha makuru mu kibano cakomerekejwe na kahise. Ndasubiramwo muhejeje kumviriza ikiyago ca Igor na muti mbega n'uruhe ruhara rw'umumenyesha makuru mu kibano cakomerekejwe na kahise. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikiye kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913 eka nawo wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri numero 61 ubusa ubusa 913 amadoze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cyagice c'amajana 930 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho kundwi zokurikira. Cari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.